Uwiteka Aline. Murakoze cyane. Ukurikira Iradukunda Audrey. Igiraneza Chantal. Mani baheza kiremeze mwite n'abandi. Uyu n'umwunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane hari kwibohero rikuru rya Mpimba aho bamwe mu bafunzwe bariko bararekugwa. Bamwe mu bahora mu Mpimba bakaba barekuwe bati mu Mpimba ni habi. Banyitwa Niyonzima Merasi. Ego Merasi bagiye kukurekura wumva umerewe gute ku mutima? Merewe neza ko subiye mu muryango verema ndashimye gose. Timba mu Kayanza. Abandi no mu Buyenzi. Muyenzi kuri Venise niho cyane. None ubuzima indani mu Mpimba bwari bumeze gute? Mu Mpimba inzara gusa niyo yatwica tukaryamana nabi ihatari ajyama hasi nyene hasi nyene ku matara byatsi nyene ihatari ninda zikarara ziraturya tabindi abantu bariyo ni benshi gose. Nta kajama ko kubaremesha canke ubu ko ntashye ndiremesheje nabo nyine barimesheje yuko nabo nyine bazotezura bagataha bagasura mu muryango nkuko nanjye siri mu muryango. Ubuzima bwaho buratandukanye n'ubwo abidegenza kuko umuntu akenera byinshi mbwa adashobora kuronka mu gihe akaba yidegenza. Ndasaba ko bo kwihangana hanyuma mugabo bamenye yuko ikibanza barimo cyo kubigisha atari cyo kubica. Uyu nawe izina ry'abarekuye bose arashima igikorwa cy'ubushikiranganje cyo kubagabanya mu mabohero. Twebwe ni ibyishimo bitagira uko bingana. No kuvuga ngo nk'ijambo ngira kuvuga sinini ya kuvuga ngo gushima ukuntu mwakwiyumviriye ko kuva mu kino gitondo hariho benshi bavyutse batazi yuko uyu munsi mukuru uza kuba bako canke baza gushikirwa ariko tugiye kubiraba Imana yo yaravye irabona yuko uno munsi twategerezwa kurara hamwe ibohero rikuru rya Mpimba. Nukuri Imana ishimwe kandi namwebwe muze mwaye mutwimbira ko nkuko uko hariho abanyororo benshi agahinda bafite ngaho indani ari kenshi cyane. Twe twamatumva ku mateleviziyo n'amantuze n'amaradiyo tukumva yuko hari benshi bavuga ko bavugira abanyororo, tukumva yuko bavuga ngo ari bya kane ngo buca bataha. Ijambo umukuru w'igihugu itariki 31 z'ukwa12 akarishikiriza yuko abanyororo buca bagirirwa ikigongwe, ariko tukazorindira amazi agahera mu nzira tugatwibaza yuko ngira ngo mu bantu baba bibukwa mu bene gihugu cy'u Burundi twobaza kirimo bamwe no kuturemesha bagaca baduca inkokora bakavuga yuko na rusansuma iba mu gihugu cy'u Burundi tutarimo. Uri ngaho rero ubwo muzi ko usa n'uwapfuye, ariko nk'ubu niho duca tubibona twe turi ngaha hanze twebwe Imana yateye iteka tugashyira ngaho kuko hariho benshi ku munyo bose bari bakoze kuva ava kuburana akamukondane atari bwigere asubira gushyira ngaho ahantu yicaye. Amaze gukondanwa no kuvuga ngo ibikorwa bye bibereye hiyo nyene nasubira gusohoka ngashike ngaho. Ariko je nka jewe ndashimara uko Imana yanteye iteka hanyuma arabona icyakane ko nagikwije barasoba hanze ndakora imirimo ya Kristo ndagenda mu mirima kandi nigejeje neza ndibaza bari bandongoye barabibona, ariko nagomba cyane ntanga impanuro ku banyororo ubu nyene Imana igiriye agateka bakava mu yobohero. Tumenye neza yuko tuvuye ngaho, ariko cyane duhindura ingeso umwe wese kuco bacaramuzanye ngaha akibonye agice kure uko polisi ngo kirimaso twamatuvyumva no ku mateleviziyo niki ntazobwira umuntu asubira kugwa mu isanganya ngaze ngaha. Rero bamwe hari n'abavuye ngaha bize imyuga je nk'ubu ku mabande gutera amashu canke ibiki ndabizi cyane ibintu by'ibikorwa byinshi umuntu atahora azi gukora ndabikora.
rero uwo ari we wese agerageze arabe ikintu yokora, arabe ikintu cyotunganya umuryango wiwe canke utafise aho yobikorera, agerageze ubuzi umwe wese akazi niwe akironderera. Imana nayo izoheza ibone yuko twatabawe bikenewe. Jewe nukuri ijambo nayo mfise cyane kuri igikorwa cy'uno munsi twari gushima uko aba bose bagiye bumva babahamagara, bamwe ntibaribizi ko barimo. Ni ukuvuga rero dukomere amashi Imana cyane cyane yo yabikoze kugira twese dushike ngaha hantu. Ni ukuvuga ngaha harimo benshi baguma baraba hariya ku irembo, mbega basha ijambo rihera kuvugwa ryari kugira ndengane ngaho. Hariho benshi bemera ko barekuwe ariko barenganye idarapo, uko ngaho turacari mu butungane. Aha ubwoba ntiburahera mu mutima, umuntu akaguhera ubwoba ari uko shariya ku ikaburimbi atanguye kuvuga ku gatelefone kiwe abwira abo muhira ati jewe burya sinkiri mwibohero rikuru rya Mpimba. Ni ukuri murakoze cyane ku muntu wiyumviriye ko n'abandi bafite akabonge kenshi ngaho indani, mugerageze murabe nk'igomwe kujya nyine bayivuga. Aho benshi bacahagaze ngaho barindiriye yuko hari amalisite yanze aza kwinjira ngo basome. Ni ukuri mugerageze mugire umutima nyine wo gukurikirana abanyororo. Jewe ntihasambuwe ubutungane bwiza mu gihugu cy'u Burundi. Gaudence Ntasasagare, umwunganizi w'umushikiranganji, aha yatekereye impanuro abo bari barekuwe. Umushikiranganji yiyemeje kuzokora icyo cyose gitegekanijwe n'amategeko izanira akarusho abanyororo, kandi akongera agakurikirana neza we nyine ubwiwe ko ibyo abanyororo bafite uburenganzira yabushikiriye. Ni muri iyo numero rero umushikiranganji yafashe ingingo nshikiranganji inomero 550 agakwego 438 wa 28 ndamukiza mwaka wa 2022 irekura abanyororo bashika 574 bari mu mabohero yose. Abo banyororo batowe mu bandi 862 bari bashikirijwe igisata cy'ubushikiranganji bw'ubutungane kijejwe imanza z'ibyaha n'abafunzwe, ariko bakaba basanze abakurikira ibisabwa n'amategeko ari abo gusa. Twagomba tubibutse ibisabwa n'amategeko kugira umufungwa atezurirwe iby'agateganyo igihano yaciriwe kitararangira. Ingingo y'129 y'igitabo cy'amategeko n'ibyaha ivuga ko abahanywe bakaba bategerezwa gukurikiza igihano canke ibihano barimo gufungwa, bagashobora gufungurwa iby'agateganyo batararangiza ibyo bihano igihe bamaze icya kane cy'umunyororo baciriwe, ariko igihe bamaze mu munyororo ikaba irenza amezi 3. Ingingo y'130 y'icyo gitabo nyene ivuga ko abahaniwe icyaha ntibashobora kurekurwa iby'agateganyo batabanje kuriha ibyo nonekaye kubera icyo cyaha. Ni ukuvuga rero ko umuntu wese atarari indishyi yaciwe ntashobora kutezurirwa biciye muri ubu buryo. Basabwa kandi ko umufungwa aba ari umuntu yigenza neza mu ibohero, yerekana ko yahindutse by'ukuri. Tubamenyesheje kandi ko ingingo ya 131 ivuga ko ukurekurwa iby'agateganyo gushobora guhanagurwa umwanya uwo ari wo wose kubera ukwigenza nabi canke ukurenga byategetswe mu ngingo irekura uwahanye. Aricyo gituma tubasaba ko mubyigenza neza
nimwashika mu mihana iwanyu mubane neza n'abandi muzosanga mu mitumba mushikire mu migambi y'iterambere kandi abandi barimwo mwirinde gusubira mu byaha bituma mwugaruka muri kino kibanza. nawe Jean Marie Nshimirimana mukuru w'ishyirahamwe n'abariza aharashima ingingo yo kurekura abanyororo kandi yaranakebura abanyororo barekuwe kwigenza neza iyo bagiye. Ubwa mbere na mbere nakanyamuneza mu ishyirahamwe ntabariza eka nakanyamuneza kuri iyi miryango isubiye mu babo no mu byabo. Rero twebwe mu ishyirahamwe ntabariza ubwa mbere tubanje gushima umushikiranganje w'ubutungane ko afashe ingingo nk'umuvyeyi aba bene wacu bavuye muri zino mbuto ko bagiye kugira umunsi mukuru w'abakozi kandi na pasika ntiyari bwanahere arabagiriye pasika y'ukuri bakaba yijabutsemwo biratunezereye. Rero mu ishyirahamwe ntabariza twagira dutera kamo ubwa mbere aba batashe bafate nkama impanuro umushikiranganje umunganizo umushikiranganje yatanze yuko boshikira mu bikorwa by'iterambere na cyane cyane ko uyu mwaka nyene cubari mukuru w'igihugu cacu yawise uburimye ko nabo boshikira gufata isuka ntibasubire mu marigara cyangwe birinde icoba carabazanye ngaha. Ariko kandi nk'uko harekuwe ngaha kuri no bohero majana 226 ariko tukaba twamenye yuko mu gihugu cyose harekuwe amajana 5 ngira na 57 nakanyamuneza. Murumva ko intango y'umushikiranganje byo kwara nziza mu minsi amaze, murumva ko ubutungane abarundi bipfuza ubutungane se barundi yavuze ko ejo bitebuke bugiye kuboneka kandi mu ishyirahamwe ntabariza natwe turamuteye intege. Ariko kandi tukaba tuzonezerwa cyane mbe nka bawundi tubonye abanyororo se barundi yavuze kuko murabona neza yuko iyi ningingo umushikiranganje afashe ahabwa n'amategeko kimwe bita liberation conditionnelle. Turarindiranye rero n'ugweze dutera intege abasigaye ngaho birinde ico tuma bagumuka cangwe birinde barorere bihanganye ejo cyangwa hirya y'ejo ho babera heza nk'uko ababene wabo bajabutse runo ruzi guno munsi nabo ejo bizobabera byiza.